Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu mutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho mw'ishamba rya Kibira ibintu byakomeye cyane, imyiteguro igeze kure ku gihugu c'u Burundi ndetse n'abarwanyi bakomoka mu Rwanda bakaba ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo batere u Rwanda bahereye mu majyepfo y'igihugu c'u Rwanda baciye mw'ishamba rya Kibira. Ibi akaba ari ibintu byamenyekanye bishizwe hanze na zimwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, zigaragaza neza ko zitewe amakenga n'ibikorwa bigayitse kandi biteye ubwoba biriko biraba mu ishamba rya Kibira ndetse no mu micungararo yaryo. Bikaboneka neza ko iyi leta ya CNDD-FDD yabigiye gushora abanyagihugu bato bato mu ntambara, kandi iboneka neza ko iyo ntambara byanze bikunze leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye idashobora kwitsinda, kuko murazi ko ibintu bimaze kugera habi mu gihugu c'u Burundi, aho abasoda batari bake bamaze kugwa muri Kongo, abandi bakaba baraburiwe irengero, abandi bakaba baragiye kwishikana ku mitwe itwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi, harimo Red Tabara na FNL. Ibyo byose akaba ari ibintu biteye ubwoba byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukwega intambara kandi adashobora gutsinda. Ni byinshi twabateguriye biteye ubwoba biriko biribonekeza mu ishamba rya Kibira, aho abaturiye iryo shamba rya Kibira batanguye guhunga kubera ko bafise amakenga ku ntambara yabigiye kwaduka hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kubera ukuntu u Burundi bwahisemo gushigikira imitwe yitwara gisirikare irwanya leta y'u Rwanda, kandi bizwi neza ko iyo mitwe igizwe n'abasize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, aho haba jenoside yakorewe abatutsi. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gusomborotsa intambara ku gihugu c'u Rwanda mu gihe boneka neza ko u Rwanda ataho rihuriye n'ibiriko biraba mu Burundi? Amakuru adushikira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye icyatumye ashaka gusomporoza intambara ku Rwanda kwari kugira ngo ashimishe mugenzi we wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi, kugira ngo agumye amwihere amadolari. Murazi neza ko umusirikare wese w'umurundi ndetse n'imbonerakure bariko bararungikwa muri Kongo kurwanayo, buri wese yandikiwe ibihumbi 5 by'amadolari ku kwezi, ariko ayo murabo akaba ari amafaranga adafatwa n'umusoda, ahubwo afatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo bikorwa ariko arakora bigayitse ku butaka bwa Kongo, aho ari kwifatanya n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR kurwana na M23. Nibyo byatumye agira isoni n'ikimwaro ahitamo kwiteranya n'igihugu c'u Rwanda, kuko n'ubundi yabonaga neza ko yamaze kwiteranya nacyo, yemera kujya kurwana ari kumwe n'interahamwe. Ahita atangura kuvuga ibintu bitaroranye, aho yavuze ko Red Tabara icumbikiwe n'u Rwanda, kandi akavuga ko Red Tabara irongowe na barya bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na General Godefroid Niyombare, ariko bikaba bizwi neza ko Niyombare ataho ahuriye na Red Tabara, kuko Red Tabara yavutse Niyombare ariwe utwara ingabo z'u Burundi. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga bitaroranye, kandi ibyo avuga ari ukugira ngo asamaze abarundi bari mu ngorane zikomeye cyane z'ubutunzi ndetse n'iz'umutekano, aho mu gihugu c'u Burundi ariko araterwa amagrenade. Ibitero bya Red Tabara bikaba byariyongereye, amasoko akaba ariko araturirwa. Ibi byose bikaza
bitangaza byerekana ko umutekano wamaze guhungabana kandi byose byaraturutse ku gutwara nabi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye washize imbere inda yiwe akirengagiza abanyagihugu bato bato. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Numara kumviriza ino nkuru itomoye neza unasharinge ku bagenzi bawe kugira ngo bose bamenye ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi ndetse banamenye n'ikibi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abana b'u Burundi. Abaroberi b'u Rwanda FRN barateye ubwoba abanyagihugu begereye ikibira kandi abanyagihugu batari bake bamaze kwimuka hafi y'iryo shamba rya Kibira kuko hari amakuru avuga ko haba hagiye kubera intambara ikomeye cyane, kuko amasoko adushikira avuga ko u Rwanda rutazigera rwihanganira ko Perezida Evariste Ndayishimiye agumya guha indaro abahungabanya umutekano w'u Rwanda kandi akagumya kubafasha muri byose. Hakaba hari amakuru avuga ko umwanya uwo ari wo wose igihugu cy'u Rwanda gishobora gutera u Burundi kugira ngo gihangane n'abo baroberi kandi kivune abansi bacyo baricumbikiwe na leta y'u Burundi, mu gihe leta y'u Burundi nayo iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo itere igihugu cy'u Rwanda inyuze mu ishamba rya Kibira yifatikanije niyo mitwe y'iterabwoba irwanya leta ya Kigali, nk'uko na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yabitangaje mu mpera z'umwaka uheze wa 2023 ubwo yari ku murwa mukuru w'igisagara cya Kinshasa, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo afashe abanyarwanda bari hanze y'igihugu gutera u Rwanda amaze bahindure ubutegetsi bwaho. Abo banyarwanda yavugaga bari hanze y'igihugu nta bandi uretse aba FRN ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zibarizwa ku butaka bwa Kongo ndetse no ku butaka bw'u Burundi mu ishamba rya Kibira, aho bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batere u Rwanda. Haraheze indwi zibiri abanyagihugu bo ku mitumba yegereye ikibira Gafumbegeti na Rutorero zone Butahana ya komine Mabayi intara Cibitoke bavuga ko bafise ubwoba bw'abarwanyi b'abanyarwanda FRN bakura ibifungurwa mu banyagihugu kandi ku ngufu, kandi byose bakabikora inzego zirorera, naho iyo umumenyeshamakuru ababashije bavuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo barwanye abarwanyi, ariko mu by'ukuri ntago barwanya abarwanyi ahubwo barabashigikiye ku rugero rukomeye cyane kandi ruteye ubwoba abatari bake. Basaba ko hakwiza abasirikare kugira ngo birukane abo barwanyi banahagarike abantu bakorana nabo. Kuri ibyo intwaro muri komine iremeza ayo makuru ikamenyesha ko yatanguye gukorana n'inzego z'umutekano. Uwujejwe ibikorwa bya gisirikare mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana arahumuriza abanyagihugu baba ku nkengera y'ishamba kimeza Kibira bo ku mitumba ya Gafumbegeti na Rutorero zone Butahana bavuga ko barara ntibuca, kandi bavuga ko bamwe muri bo batanguye guhunga ibyo bice byegereye iryo shamba rya Kibira. Baratinya ibitero by'abanyarwanyi b'u Rwanda bagomba kuba bagwize imyaka ishika 10 bari muri iryo shamba cimeza. Ubw'amakuru yaho nyine haraheze indwi zibiri uwo murwi uvuga ikinyarwanda wegeranya byanka byakunda ibifungurwa mu banyagihugu kandi bakabikora ku ngufu bahagarikiwe n'intwaro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rimwe mu masoko y'umutekano yemeza ko zimwe mu ntwazangabo mu gisirikare ca leta y'u Burundi FDNB bama baronswa amafaranga n'abo bagwanyi kugira ngo babaronse ibifungurwa. Ubukene bw'ibifungurwa buguma bwiyongera ku ruhande rw'abo bagwanyi, ku gutinya ko bicwa n'inzara bariko baja kubirondera mu mihana ku ngufu. Niko umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Gafumbegeti atabaza, yaranamaze guhunga n'umuryango wiwe yerekeza muri komine Buganda iri mu kiyaya c'Imbo, aho nyine avuga ko adashoboye kuko amakuru ariko aramushikira avuga ko n'intambara igiye gutangura muri ibyo bice, kandi akaba ari intambara leta ya CNDD-FDD idashobora gutsinda kuko abasoda b'u Burundi baramaze gushira bishwe na M23. Murazi ko nko mu ndwi iheze gusa hapfuye abasirikare bashika mu 118 b'Abarundi, ibyerekana neza ko ibiriko biraba biteye ubwoba. Ubundi munyagihugu wo ku mutumba Rutorero nawe nyine ari
arimo komoka yemeza ko atagishoboye gutanga ifungurwa kuri uwo murwi witwaje ibigwanisho cyane cyane kwihanganirira ukwihonekeza kwawo kuko ushobora gutera umutekano muke mu bibi hagati y'ibyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi. Bw'amakuru avaho nyine uruja n'uruza rw'abo baroberi rwariyongereye kubera imishamirano iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yavuze ko agiye kubafasha bagakuraho ubutegetsi bwa General Major Paul Kagame, ariko benshi bakaba barahise bamutwenga bavuga ko aho kugira ngo haveho ubutegetsi bwa nyakubahwa General Major Paul Kagame, ahubwo ubutegetsi bwa Neva kuko aribwo butegetsi budafise icyo bumariye abarundi, aribwo buzakurwaho. Murazi nk'ingorane ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ry'ibura ry'igitoro, isubura ry'isukari, iyugarwa ry'ihinguriro rya Bralirwa ndetse n'ibibazo bitandukanye harimo nk'umuyaga nkuba, amazi, byose byarabuze mu gihugu cy'u Burundi. Byose bikerekana ko iyi ntwaro ihari ataco ishoboye. Ayo makuru nyine yemeza ko hari uruja n'uruza rw'iyo mirwi hagati y'u Burundi na Kongo, bashigikiwe na zimwe mu ndongozi nkuru z'abasivili n'abasirikare b'u Burundi begereye umugambwe uri ku butegetsi. Abo baroberi bagwanya ubutegetsi bwa Kigali babo bafise umugambi wo kugira ibitero mu bumanuko bushira uburengero bw'u Rwanda, bari mu kibira aho bacumbitse, bivugwa na bamwe mu basoko mu gisirikare cy'u Burundi. Kandi nanone hakaba hari amakuru avuga ko u Rwanda nabwo ruko rutegura kwivuna u Burundi kubera ko bahaye indaro abahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda gisanzwe cyitekaniye. Ibi byose bikaza byerekana ko byanze bikunze abarundi bari mu kaga gakomeye cyane kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakwegera mu ngwano zidafise ico zibamariye ndetse n'ico zibungura uretse kugumya zitikiza abana b'u Burundi. Murazi nk'intambara iriko irabera muri Kongo, ibyo iriko irakorera abana b'u Burundi, aho abasoda b'u Burundi bariko baricwa ku bwinshi. Abanyagihugu baribaza impamvu indongozi z'abasivile n'abasirikare zatanga insiguro kumva abo bagwanyi baguma bibonekeza muri ico gice, kandi bo nyine bagaca bategeka ko batuza abo bagwanyi bahungabanya umutekano mu banyagihugu bitekaniye. Musitanteri wa komine Mabayi aremeza ko azi ayo makuru kandi ko yategura guhura n'indongozi mu gisirikare zikorera muri iryo shamba mu ntumbero yo guheza ico kibazo. Jeanne Izomporera asaba abanyagihugu kurushirizaho kuba maso mu gukora n'inzego zijejwe kwivuna umwanzi n'umutekano mu ntumbero yo gutanga amakuru ku bijanye n'aho abagwanyi b'u Rwanda bari hagati mu kibira. Tumubajije ico kibazo urongoye ibikorwa bya gisirikare mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana amenyesha ko ibikorwa byo kukizura mu kibira byongerejwe muri ayo mayinga aheze mu ntumbero yo komora uwo murwi witwaje ibigwanisho. Yahamagariye abanyagihugu bo kuri uyo mutumba irabwa n'ico kibazo kuvavanura n'abantu bitwaje ibigwanisho b'Abanyarwanda, ariko mu by'ukuri ikiboneka neza nuko bariko barakorana n'inzego z'umutekano, kandi ikiboneka neza nuko intwaro ibifisemwo uruhara rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake basaba ko ibi bintu byahagarara byihuse kuko biriko birakora amabi, kandi biraboneka neza ko ari ibintu bishobora gukwegera intambara ikomeye cyane u Burundi, mu gihe u Burundi atabigwanisho buherutse kugura, mu gihe u Burundi abasoda babo bamaze gushirira muri Kongo, aho benshi bemeza ko intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye yari afise gusambura igisoda yamaze kwigeraho, maze we akironkera amadolari menshi cyane, kuko ubu tuvugana abasoda b'u Burundi basigaye ni bakeya, abenshi barishwe, abandi barahunze urugamba bajya mu mirwi y'iterabwoba irimwo irwanya u Burundi ndetse n'indi itandukanye, kuko babona neza ko iyi leta yabo ataco iriko irabateganyiriza, kandi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashize mu kaga ubuzima bwabo. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wewe ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema
gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze na ni makuru ahambaye cyane, nanone tuza kwibanda ku mutekano ndetse n'injyane zikomeye cyane ziriko ziravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho benshi bahatira Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho kuko gutwara igihugu byamunaniye, ariko nawe akababwira ko atazatanga imihoho ku buryo bworoshe, ahubwo akavuga ko azarwana kugeza ku munota wa nyuma, ariko ibihangange nka byose bikaba byamaze kwemeza umugambi wo kumukura ku butegetsi kuko bavuga ko ataco ariko arafasha Uburundi. Muraza nyine kubikurikira amakuru yacu yo hanyuma.